Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura Idahita TV na cane mwebwe dusanzwe duhurira muri kino kiganiro yaga muganga, ikiganiro kirimwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze mu kiganiro cacu c'uno musi, aho tugiye kurabira hamwe ikintu ca mbere mu bintu 10 umuntu yokora kugira ngo ashishikare, novuga ngo gutuma agira amagara meza. Iki kibazo ni kibazo gikunzwe kwibazwa n'abantu benshi, hanyuma umuntu akaba yocibaza mugabo ugasanga arabuze inyishu, ariko mugabo uravye hirya no hino uciye no kuri za mbuga ngurukana bumenyi usanga ari kibazo abenshi bakora ko ubushakashatsi biyumvira ngo twokora iki canke hokorwa iki kugira ngo umuntu agire amagara meza, kugira ngo umuntu aharanire kugira amagara meza. Na cane yuko ibituma umuntu agira amagara make, ibituma umuntu agira novuga ngo amagara yiwe asinzikara canke ahungabana ari vyinshi cane, mbere ngira ngo ari byo bigwiriye cane, ari byo usanga mbere benshi novuga ngo bagwamwo nk'umutego. None rero muri kino kiganiro cacu c'uno munsi twagomba turabire hamwe mbega hokorwa iki kugira ngo umuntu agire amagara meza. Woba umaze kwibaza kino kibazo, kikibaza giti mbega nokora iki kugira ngo ngire amagara meza, nofungura cane, norya inyama, mbega kugira ngo ngire amagara meza noba mu nzu zimeze uku, nobaho ubuzima bumeze gute? Uyu munsi twagomba turabire hamwe ikintu kimwe kandi kiri mu bihambaye cane, ni naco duhereyeko cambere muri bino biganiro 10 tugiye kuzogira, kubera yuko ikiganiro kimwe cose kizoba gihuye n'ikintu kimwe umuntu yogira kugira ngo agire amagara meza. Rero ngaha turabira hamwe ingene umuntu yokurikiranira hafi, akirinda cane, akiyubara cane mu vyo afungura kugira ngo ntahava asanga afunguye ibidakenewe canke ibikenewe mugabo mu buryo ndenzarugero, kubera yuko imfungurwa ni ikintu gihambaye cane, ni ikintu novuga ngo ntasubirizwa mu bijanye no kugira ngo umuntu agire amagara meza. Murazi ko bavuga ngo hakora mu nda, rero kandi bakavuga yuko utari utobaho. Hari n'igihe uzokumva abantu bavuga ngo umuntu ntatungwa n'inema ntagatifu gusa, berekana yuko utosenga gusa ngo wibereyo utungwe n'amasengesho gusa, ariko yuko iruhande yo gusenga ukenera gufungura, ukenera kubaho no mu bundi buzima nyene bwa misi yose. Rero imfungurwa, gufungura ni nkenerwa cane, kirahambaye, ni ntasubirizwa mu buzima bwacu bwa misi yose kugira ngo umuntu agire amagara meza. Ariko mugabo rero kandi umuntu ashobora gufungura rero kumbure ibitari byo, yibaza ngo ariko arafungura neza, yibaza ngo ariko aratuma agira amagara meza. Umuntu rero aca yibaza ati mbega nibihe bintu no kwirinda, no kwitwararika ngo simpave nsanga ndabiriye ku rugero novuga ngo rudakenewe canke se ku rugero ndenzarugero, hanyuma ngo bihave isanga bingiriye nabi, bitumye ngira amagara make canke amagara yanje asinzikazwa. Ku muntu yipfuza kugira amagara meza biciye mu gufungura neza, biciye mu ngaburo ibereye, ngo akwiye kumenya yuko yokwirinda cane kurya umunyu mwinshi. Twarakoze ikiganiro turavuga ku kungene umunyu ushobora gutera ingwara y'umutima, twarabisiguye ko nibaza ko tuzobigaruka ko, kubera yuko murabona abantu twari dufise kumbure bakurikirana bino biganiro vyacu mu mwaka uheze bariyongereye, ntibakiri babandi nyene. Rero urumva ni vyiza yuko tuza turagira duhozako, kubera yuko burya kurondera amagara meza bidusaba guhozako. Hanyuma rero umuntu ngo akwiye kwirinda kurya umunyu mwinshi. Umunyu ku rugero ndenzarugero n'amakosa, mbere vyageraho ku kurya umunyu mubisi navyo bikiyongera kuba bibi. Hariho abantu usanga arya umunyu ukiyumvira ati none mbe bigenda gute? Narabaye Zambia, aho wasanga abantu baho batari baki mu maresitora, uko nakunda kubabona, asaba ngo bamuha umunyu yongeremwo ataranahonja ngo yumvirize uriyo yuko kwiye. Ukabona umuntu asavye umunyu yongeramwo ataranahonja kandi akawongeramwo,
namba cha yawongeramo yisunze ikisinzi, ugasanga umuntu yaramaze kudevelopa dependance muri we, ugasanga umuntu novuga ngo mu mutwe hiwe hariyo ko umunyu bashira yari umunyu udakwiye, ari mpaka wewe yongeremwo umunyu wiwe. Umunyu rero faites attention ingene mu bufungwa niba mwipfuza kugira amagara meza bizananye mu gufungura neza ku rugero rwiza kandi bibereye. Hanyuma ikindi naco umuntu akwiye kwirinda cyane akagabanya ku rugero rufadika nibijanye n'amasukari yo mu mahinguriro. Nibaza yuko isukari yose ihingurwa mu mahinguriro mu ntunge kiretse hamwe yoba umuntu ahisemo gukoresha ibindi bishobora gusubira isukari nk'ubuki canke nk'ibinyobwa novuga nk'amaji y'ivyamwa, novuga ngo vy'umwimerere canke se jus naturel, novuga ngo imitobe kama mu nyemerere mvuga gutyo ngira ngo nico kirundi gitumbereye. Ego ibintu nyene nk'ivyo ugakanya ivyamwa hanyuma ukabinwa atakindi kintu kimongeyemo kubera ko biba bisanzwe bisosa. Rero ngo amasukari yo mu mahinguriro umuntu akwiye kuyagabanya akirinda cyane urugero afungura ko canke anywa ko yihereza ko ibirimwo isukari yo mu mahinguriro. Ikindi naco ngo umuntu akwiye kwirinda cyane nivyo bita ngo namantu zengo ni binure, novuga ngo ibinure vyo mu nyama z'ibikoko, ivyo bita ngo na acide gras saturé, ayo nayo ngo ni ayaboneka mu nyama n'ayaboneka mu biva mu mata canke novuga ngo ibihingurwa mu mata. Rero ngo aho naho nyine umuntu akwiye kwiyubara ntasange ajya inyama nyinshi ngo zihave zimutera indwara za gute n'izindi ndwara kumbure zoshobora kwiheka ku binure vyinshi umuntu ajya vyo mu nyama zo mu bikoko, canke ngo umuntu usanga akunda kunywa ibintu vyuzuyemwo amambo ibintu bihinguye mu mata, hama ngo have usanga bitumye agira ibinure vyinshi. Ivyo binure navyo bigaca bizibira imitsi ikaziba, maze iyo mitsi zivye amaraso ntatembera neza. Navyo nyene twarabisiga mu biganiro vyagiye birengana, tuzogaruka tubisubiremwo neza kugira ngo kumbura abantu bashishikare kuvyumva abatashoboye kubimenya. Hanyuma rero ivyo ni ibinure, ni ubwoko bw'ibinure umuntu akwiye kwirinda. Hanyuma kandi ngo umuntu akwiye rero guca ashira imbere, kuko umuntu yosha yumva ati none mbega nimba umuntu yo kwirinda umunyu ntawugiye ku rugero rurerure, nimba umuntu yo kwirinda kurya isukari nyinshi canke se kunywa ibirimwo isukari nyinshi, nimba umuntu yo kwirinda ibirimwo acide gras saturé, ibinure no kuvuga bivuye mu nyama no mu bihinguye mu mata, mbega none nibiho umuntu vyovyo yo kwitwararika kugira ngo bishishikare kumufasha kugira amagara meza. Umuntu ngo akwiye gushira imbere n'imiburiburi basi ibinure bikomoka mu mafi, ibikomoka mu mafi n'ibikomoka kumbure mu mavuta, novuga ngo ibyo tuvuga ngo les huiles végétales, no kuvuga amavuta ava mu biterwa, ibintu nyene nk'ivyo. Murazi ko hariho ibintu byinshi bivamwo amavuta kumbure dusanzwe twihereza. Hanyuma kandi ngo umuntu agaheza akitaho gufungura imbogaboga n'ivyamwa, kuko ivyo navyo nyene ngo birafasha cyane korohereza umuntu, bigafasha umuntu kugira amagara meza. Ivyo vyose rero umuntu abikurikiranye akabiraba neza vyoheza bikamufasha kugira amagara meza. Turumvise rero ivyo umuntu yokwirengagiza, ivyo umuntu novuga ngo yokwirinda gufungura ku rugero rwo hejuru. Turumvise kandi ivyo umuntu akwiye gufungura kugira ngo ashishikare kugira amagara meza. Ivyo nitwavyubahiriza, ivyo nitwabishira mu ngiro, bizodufasha kugira amagara meza. Ico rero ni kibazo ca mbere twishuye mu kiganiro cyacu cuno musi. Mbega hokorwa iki kugira ngo umuntu ashishikare kugira amagara meza? Umuntu akwiye gukurikiranira hafi ivyo afungura, kubera ko ubwiza buca mu kanwa, amagara meza akomoka mu vyo twihereza, mu vyo dufungura. Utajya ntushobora kubaho, naho kumbura tuze yuko hariho ukundi kubaho ko mu buryo bw'umukemo, ari nako kwatumye kumbura ijambo ry'Imana rivugwa ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa, ariko atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, ikiganiro cyacu cuno munsi aha niho kigarukiye. Murumvise yuko gufungura vya nyavyo umuntu akihoza canke se akagabanya ibishobora kubangamira amagara yiwe ari ikintu gihambaye cyane co mufasha
gushishikara kugira amagara meza. Urifuza gushishikara kugira amagara meza, haranira gufungura ku rugero rubereye, ibikwiye n'ibibereye, ibishobora kugira ingaruka mbi navyo wirengagize uvyihoze, hanyuma uzoheza ubashe kugira amagara meza. Mwebwe bashasha mufyonde kuri sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimwo. Mwebwe namwe musanzwe muri abasangwa, mushishikare mutumenyeshe ibi biganiro vyacu, ico bibahanura, uko mubibona, uko muvyakira, aho twokongereza, aho twohinyanyura, aho twokosora, n'ingene vyoshishikara kugenda. Tubonewe gushimira uwitwa Olivier Niyikigongwe, nawe n'umukunzi wacu kandi akaba n'umukunzi wa Ntamvura Idaheta TV, akurikirana uko bukeye uko bwije ibiganiro vyacu, kandi akatubwira aho abona yuko twohinyanyura, akatubwira n'ingene twobigenza. Uwo nawe turamushimiye mwe vy'imvamutima. Olivier Niyikigongwe, ushishikare kugubwa neza, Imana nyina amahoro ishishikare kukwitaho, kandi tukwipfurije gushishikara kugira amagara meza aho uri hose, mu vyawe no mu bawe. Nakagaruka mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha kuri Ntamvura Idaheta TV.